Booster niyo yatumye twahukana kuko ntabwo nari normal. Ntabwo nashobora gutahura ikintu. Ntabwo nashobora kwiyumvira nimba muhira harakenewe iki. No, nabanza kwiyumvira Booster kwanza. Ibindi vyaza mu nyuma maze kugira iki maze kucyoma iyo Booster. Hama sinovuga vyinshi kuri ko twavyaranye wenyene ari yizo bwiwe. Sinomuvuga ko vyinshi kuko ntabwo vyashobotse yuko tubandanya tubana twaravanye. Kunze basani Stars TV namwe mukunda gukurikirana ibiganiro tugenda tubategurira buri gihe turazi ko mumeze neza kandi cyane bivanye n'umwe wese ibihe uko vyamubereye ariko rero namwe mutameze neza tubipfuriza ko ejo canke igeje zo bimeze neza mu buzima ariko bimeze birahinduka bikanahindagurika nuko no musi nkuko mubona turi kumwe n'umusore abataruke mwamenyere mu muziki w'u Burundi n'umuririmbyi wa kera umuririmbyi yakoze ibikorwa vyinshi cyane yaririmbye indirimbo nyinshi cyane z'urukundo abatari bakero mwaramumenye wanashaka yaririmbiye no mu mahanga yarabaye muri Uganda ntagiye yatandukanye bamwita Shak G ariko iryo niryo zina naze ko yahawe n'abasani bagenzi be canke yiyise ariko arafise andi mazina yahawe n'abavyeyi no mwanya rero wo kwidondora bro izina ryanje bayitamanira hameshake iryo zina ryiza abavyeyi babonye ko ribereye kandi kwiye kwitwa hama maze kuvuga ati ngo ndakoze ntanguye ibintu vya music niho nita Shak G Shak G gisigura kivuye muri Meshak G nayo gisigura gangster. Sawa za kubandaniriza harakantu mbonye mengo noshirako Yes ni Shak G rero abatabakero mwamenye na cacana mu muziki w'u Burundi. Shak G nta ndirimbo yawe nshasha duheruka haba iki bro? Mbo musanze kutumva indirimbo yanje nshasha nari mazi igihe niga ku buzima bwanje mbega iyi music ndimwo mbega iyi music ndiko ndakora izo nshikana hehe mbega birampesha agaciro mu bantu mu bagenzi mu bavyeyi mu bagenzi b'abavyeyi mbega ko nzwi yuko ndi umwana w'umukozi w'Imana mbega bavyakira gute kubona ndiko ndaririmba ndirimbo za profane zidahisha icubahira Imana kubona nama mu bubare nama mu maklabu niyo mpamvu natevye gusohora ikintu nari maze imisi niga kuri ico kibazo niho navuga ati reka fate decision nk'umuntu w'umugabo nk'umuntu afite ubwenge nk'umuntu abona iyo ibintu biko biraja ndavuga ati reka fata ingingo nkore ikintu cy'ubwenge reka mpindukirire Imana inkuru y'umwana isubira inyuma before narakora music industry music profane wo twita umuziki w'isi niyo nkoye muri kora nari muri korere yo muri Église des Amis niho nakorera ibikorwa vy'Imana niho nigiye music niho nigiye gucuraranga niho nigiye kuririmba so maze kuyonkoraho yo mbo sinabonye akarusho sinabonye amahoro sometimes narahura n'abantu nifuza guhuraga nabo narahuye n'abasani benshi nifuzaga guhura nabo so ariko vyose vyaba ariko spending amafaranga ariko ntabwo ninjiza kubera nari mu kibanza nakuye kubamwo Imana yandemeye kuyihimbaza Imana yandemeye kuyamamariza ubutumwa. Shak G nibaza yuko kugira ngo uhindure kugira ngo uvuge ati je ndafashe decision yo guhindura umuziki nariko ndakora muri no misi mpindure nko kubivuze ati sivye Imana yandemeye kandi n'abavyeyi banje n'abapasteur n'abakozi b'Imana ati il faut que mpindura hari ikintu wabonye muri profane wahora ukora akumbure kitari ciza canke woshingira ko ntahaba ariko baradukurikirana gutyo bakaronka isomo ry'ubuzima bakabona yuko kabisa kuko nibaze yuko urenze ufate amayira abiri
ukavuga ati je devi à droite canke nkatiye iburyo nuko ubona hariho inzira idashika uvuga ati reka mfatiye ishika iyi idashika nayo birimwo ambiscade zinizi dushaka rero utubwirire abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi bawe muri rusanga abakunda umuziki wawe igitumye uhindura n'igiki igitumye mpindura nuko ibi twita ngo turabasani bigutuma ukora ibintu tokoze sometimes usanga uri kuraspendinga amafaranga ngo ugiye kwiyemera mu bubare ibintu bita amashobiz ibintu novuga ngo ukiyoberanya ukihindura isura ukambara ibintu bitabereye donc abantu bobo abisi barashobora kuba bagufana bakwereka yuko bagufana mugabo nk'abantu baba bakuzi kuva ukiri muto baravuga ati naka yarazimiye inzira rimwe siyo je niyo mpamvu naciye mvuga ati ku vy'ukuri ubwo nabikora kose narasenga Imana mvuga ati Mana ndashaka ume umuco nimba ibi ndimwo ari ivy'ukuri nimba ibi bintu ndimwo ari vyiza uzubinyereke nimba ari bibi uzumfashe mbivemwo nkore icyo nkwiye gukora Shakji nibaze yuko wavuze ati ndavuye muri profane kandi wasuye kandi gukizwa niko no bivuga bien sûr ariko je ndakwibuka akayoga kabisuga kubita agatabi nyene kwega ibi bintu wahagaritse ka bro sinagatabi gusa icyo no babwira burya je na booster narayinyoye booster narayinyoye kandi benshi bibaza ngo waranyoye booster ntuyiheba nta kinanira Imana niyo kenshi nabanayinyoye naravuga ati Mana ndagusavye sinzosazire mu ibi bintu Mana ndagusavye umpagateka unshire ko gateka sisi uranzi jewe bihagije twama twahuye kenshi kandi urazi iyo je nahindutse kenshi narifuza guhinduka nkaja gusenga bikaza ariko satana akagira iki akasubira mpenda nkasubira inyuma Shakje ari abantu bara badushingira intebe bakatubwira cyane bako ravuga nshatse kugaruka kuri aka kantu uvuze yuko na booster wayinwa ubu uya nibaza ko urinzo wemanga kuri mikro kavuga ati narayinyo nuko wayihevye kandi ubushaka n'urundi gwaruka ruyihebe so rero aka kantu rero kacinciye nibuka kantu bivanye inspiration ndayikuye kuri utuntu uri kurafata numvise ko abantu banwa booster sinzi ko ari ibyo ngirango nawe ucitubwire ukuntu bimeze abantu banwa booster ngo nta peti baranko gufungura neza muhira mbo iyo wanyoye booster wanyoye neza ntabwo ushobora gufungura kuko iyo ufunguye ibyo ufunguye birashaka kugaruka so hama ngo abantu banwa booster ngo bakunda kujya utuntu dusosa utuntu tudusuguti utuntu twikina mbona dukauka kabisa ntihindura mbo utuntu twanje nkunda kuva kera yadukunda cyane kuko kuva nkiri umwana kuva nciga na 6e kuva nari niga 4e niho twatangwe kuzudukauka nadukunda cyane kandi sijya mbere naturiye nadukunze before yuko ntangura no kunywa booster so cyo novuga booster ni ikintu novuga yuko kiboshe abantu benshi kiraboshe abajene benshi kandi uku kutamenya urashobora benshi abo twanayisangira barazi neza yuko ari mbi kandi baripfuza kuyiheba ngaho rero tubwire ndazi ko ugomba uvuga ariko biragoye ariko nari cyo nagomba ndakubaze wewe niyihe tekinike wakoresheje kugira ngo wisokore muri ico kintu kigoye kuvamwe wamaze kugitangura gutyo ubere kandi urumuri urundi gwaruka rukiri muri ico kiyovya bwenge bita booster ikintu ca mbere camfashije kugira mpebe booster ikintu ca mbere n'amasengesho naratura umutwaro abantu basenga abantu nizera ko basenga nanje ubwanje kuko ntuzobwira umuntu ati genda unsengere wewe ubwiwawe utuguriye umutima kuko Imana ivuga ati ntimunshikanire ubutunzi munshikanire imitima yanyu Imana ishaka imitima imenetse
umutima umenetse no kuvuga iki ntihajya uba wigaye ukemera ibibi byawe byose ukabishikana ukavuga ati mana ndemeye yuko ndi umunyabyaha ngirira imbabazi ngaha hantu mvise faiblesse ndazi yuko uri umunyembabazi kandi ndazi yuko uri umunyembaraga warazuye Lazaro warazuye warakijije umwana wande byinshi Yesu yagiye arakora ibintu byinshi kandi rero Yesu ikintu yadusigiye mpwemu yera iyo uhamagaye Imana nubwo iteba kukwishura hari ikintu bita ukwizera abantu benshi badakunda batazi ukwizera ni foto y'ikintu wifuza kuba ukayibona neza yuko cyabaye nubwo uri kurasenga ndiko nasenga ati par exemple ndashaka kuba umubosi bibone yuko wamaze kuba umubosi uko niko bitukwizera jewe nanje naravuze ati ndizeye neza uko biri kose booster ko nzoyiheba kandi nzoba umukozi w'Imana voilà hama rero booster urayinwa ndiko ndavuga mu gihe wari ukiri muri ivyo hama rero booster urayinyoye ibintu bimeze nabi kabisa ko sinovuga ngo vyarameze neza uri kuranwa booster je ndakuze ufise famille urafise famille urafise umwana urafise n'umudamu wanyoye booster vyagenda gute home bro mbo ikintu cy'umudamu n'umwana kugeza ino saha ndibaza yuko sinzi ntitukiri kumwe ntikirimo twaravanye kandi vyatumwe niki vyatumwe nayo na booster niyo yatumye twahukana kuko ntabwo nari normal ntabwo nashobora gutahura ikintu ntabwo nashobora kwiyumvira nimba muhira harakenewe iki no nabanza kwiyumvira booster kwanza ibindi vyaza mu nyuma maze kugira iki maze kucyoma iyo booster hama sinovuga byinshi kuri ko twavyaranye wenyene ari yizo bwiwe sinomuvuga ko byinshi kuko ntabwo vyashobotse yuko tubandanya tubana twaravanye haraciye ikintu c'imyaka 2 tutabana booster wayihevye kandi mwavanye kubera booster nabaza ko wasuye kuba normal kandi urumva ni nawe wadekonye ntutegekanye kugenda umusabe pardon musubirane musanzwe nubwo nadekonye nawe yaradekonye cyane sinashimye kubivuga mugabo kubimbagije ndabikubwira ndatanga umuco kubwo sije nadekonye cyane kuko na wene harandi makosa yagiye arankorera nubwo ntashimye kuyavuga hari amakosa yagiye arankorera kandi mwino nzira ndimwo ntabwo nipfuza yuko nobana n'umuntu ameze uko ari sivyo kuko nta bukiriro ni vyabigere no bankusubiye muri vyabigeragezo icyo nsaba Imana yes twaragize etat civile ariko sinzi yuko tuzosubira kubana muri je ntavyo nipfuza ntavyo nipfuza kubera ntashaka kuba ayo makosa yakoze kubera nawe abona bitameze neza muhira kubera izo booster mpo mu bisanzwe mu minsi yari twarayaze ku by'ukuri yarambwiye tuvuganye yuko je nawe twahejeje sibyo atari byoza mu nyuma je nawe twarahejeje igisigaye nukurera umwana wanje umwana nkunda umwana yamvyariye icyo ndakimushimira ariko inyifato yagiye aragira mu nyuma ntabwo nosubira kubana nawe kubera mfise vision mfise intumbero nafashe mfise aho ndiko ndaja niho umurongo nafashe nashaka gusubira gukubita zigizaga nafashe umurongo ariko shaka je ntaguciriyemwo nibaza yuko mwese mwarakoze amakosa kandi wewe urumva inshingano z'urugo ibyo waterizo gukorera famille yawe ntiwabikora kubera boost iryo niryo kosa rya mbere wanashaka nk'umugabo nka mutwe w'urugo urabizi arashobora kuba yafashe izo zindi nzira zo kukudekonera cyangwa kugirane kubera kabona nawe utagitunganya ivyo muhira sishimye ko wotubwira ngo yakozana amakosa kuri micro reka tu ayo makosa tuyihoze mugabo ntabwo
usubira inyuma ukaraba ukavuga ati ibyo ari byo byose yandekonera kubera ko nanje ntari imeze neza kubera booster zari zangize nabi kuko je ndibuka yuko muri mu makupure yari celebre abantu twabona bakundanye abantu twabona kabisa bemerana Shakji na madamu we mwarimwo mbo mu bisanzwe nubwo ntafata booster canke iki na before tutarabana kenshi nuko ntumva impanuro iki bavuga ati nturagira ujya mwana ntaragira muracara badurisa ibiki ibintu cyubona abana bakino gihe bashushe bavuga ati ujya mwana ibiki ibintu byinshi ntimukwiranye aracari mu vyisi ntarabaseriye mugabo je kubera iki kubera urukundo kubera santima z'urukundo ntabwo navyumva ariko nagiye kubimenya maze kubana nawe yamaze kubona iki maze kubona atamahoro ndabironkamwo kenshi na kenshi ugasanga twashavuriraniye ntigeze yes urukundo naramuha urukundo bihagije ariko wewe yaguma atega urukundo rwanje ndamuha atega urukundo rwanje ndamuha fashion zira gusenga niho navuga ati kenshi na kenshi narababara mu mutima nkumva mbabaye mu mutima ariko navuga ati mafu sikizima ndamufise sikizima ari uwanje mugabo maze kuja imbere y'Imana nkasenga nkasaba Imana nkavuga ati Mana nkiza izi stress z'urukundo z'umuntu nkunda ko vy'ukuri maze gusenga narabonye yuko tudashobora kubana mu gihe yoba agiri kwa kundi ndamuzi muga niyaca ahantu naciye akaja ku karago k'amasengesho akisonzesha bakamusengera akatura ivyaha akemera tugafata inzira yo gukorera Imana nta kabuza tutosubira. Bravo. Yes, nibaza ko abariko baradukurikirana bose bo gutahura nkuko naye ndagutahura. Hama Shakji reka ntidufata umwanya munini yacana w'ikiganiro ariko abariko baradukurikira nibaza yuko bumvise yuko hari byinshi wari kutuyagira inzira yawe ndende yo mu booster n'ibiyayura mutwe ukuntu wavuyemwo nta kanya kabonetse wari kutubwira ico wosaba madamu wawe nko kugitiye ku mayange ico yokora kugira ngo musubirane gutyo bikubaka n'abandi bantu ariko kandi nibabona byo bangombwa yuko wogaruka baraza kutwandikira muri commentaire twe turahari tuzosubira tugufa umwanya kumbura dushingira intaye ku bitari bike na cyane wanashaka kubijana na booster kugira ngo kikevya bwenge kiriko kiricu gwaruka gonga mu gihugu cyacu Burundi abantu bumva amabi yacu ndetse banagice kure sivyo reka rero tugushimire Shakji ntaransezera nashaka mbwire abafana bamfana abantu bahora bamfana ntabwo nkiri Shakji ubo banyitamanira hameshake kandi ndabatumiye misi yose dimanche saa 9 kuri Église Pleine Évangile iri muri quartier Yoba aho bita kwa Karori misi yose saa 9 ndahari wa muziki wanje muzi ubuhoho ni fire wawuhinduye mugo ubuhimbaza Imana ubu narawuhinduye muhimbaza Imana kandi tuvuza live umuziki umeze neza utomoye ndabatumiye muze munshigikiye nimba mwari munshigikiye mu muziki w'isi ndabasavye ku munsi w'Imana isaha 9 tuze duhuriye kuri Pleine mubone Meshake mushasha mubone ibikorwa Imana ikora n'abandi bashaka guhinduka nkanje n'abandi bashaka gutabagwa urashobora kuba utaboshwe na booster urashobora kuba waraboshwe n'ikindi kintu waraboshwe n'akaboregwe n'iki mugabo utazi akamaro ko gusenga mu masengesho hari imbaraga nyinshi amasengesho arakora ibintu utari wizeye so nagoma ndabatumire bimwe bivuye ku mutima muzoze igihe cy'isaha 9 kuri Église Pleine Évangile isaha 9 hazoba hari ubutumwa bwiza hazoba hari gutazira hazoba hari music ibintu byinshi biryoshye cyane nagomba ndabatumire bimwe bivuye ku mutima muzoze murabe umuziki wa Meshake mushasha hama muhezagirane nanje hama Imana ibahezagire amen.
Yeah. abakunzi ba Sunny Stars TV yari CCT promoter nk'ibisanzwe. Meshake turamushimiye, yahinduye ubu akaba yitwa Shak G big up bro. Ubu nahinduye Shak G, ubu nitwa Meshake Manira.